Nshuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha turi kumwe n'umuhuza bikorwa urunani rw'abanyagihugu URN hitamwe neza Union pour la Renaissance de la Nation urunani rw'abanyagihugu rukaba rwanya ivyiyumviro by'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi akaba nawe yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kushi. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 nyene bashize ahabona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari byo Burundi, Kongo, Iharanira Intwaro Rusangi, Tanzania, Rwanda na Uganda. Apotre ndagwaye ikaze muri kino kiyago. Ndagushimiye kandi ndaramukije n'abatwumviriza bari hirya no hino muri kano karere k'ibiyaga binini, abari muri Afrika, abari muri Amerika, Canada, batwandikira turabashimiye, abari muri Europe hano tubana nabo turabashimiye, turanabaramutsa tubabwira yuko uko batwandikira bitushimisha mu gihe baba bari kubagaragaza yuko bakurikirana inyigisho cyangwa ibiganiro tubashikiriza ku munsi murakoze. Egome ikibazo cy'umutekano mu Burundi n'ubu kiracari akananira abahinga. Uno munsi rero reka dukubitira hari imabaye aho Burundi buhana urubibe n'u Rwanda. Haheze iminsi aboneka ibiziga by'abasirikare n'abandi bambaye impuzu z'igisirikare ariko atari abarundi. Mbega Apotre ubu byo bavyifashe gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Murazi ko mu minsi heze mwari mwambajije ico kibazo nyene ngerageza kubereka uko vyifashe hariya mu Cibitoke ndetse no mu Kibira. Hanyuma nagerageje kubereka ivyo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yigeze gushikiriza igihe yaragiye guhumuriza abanyamabayi kubera abantu bari bishwe, ndavuga cyane cyane b'abasirikare bari bishwe n'intera hamwe hariya mu Kibira. Hanyuma ababwira yuko rero abasirikare bashobora kuzoshavura bakaheza bakihora bakicana abanyagihugu bakorana n'izo ntera hamwe. Muribuka ko yashikirije amajambo akomeye aravuga yuko abo bantu bafise ibyo barondera bogenda kubirondera mu gihugu cyabo, ko abarundi atanyungu bafise muri ivyo bintu by'abo bantu bari mu Cibitoke. Ntiyigeze avuga ijambo intera hamwe, ariko murazi ko twamatuye turababwira ku munsi uko biyunguruza, uko baca muri ziya komine, uko urugendo bakora bava muri Kongo baja mu Burundi, ko bava mu Burundi bagenda muri Kongo. Twabishikirije haba kuri mu byo tuvuga, haba mu byo twandika kuri website yacu ya www.hitamwukuri.org. twamadushikiriza amakuru uko bagenda biyunguruza, aho bagenda baraca n'ivyo bagenda barakora. Ibi rero uno munsi mumbajije kumbure no kugira ngo duhane umuco, mbega kuva dushikirije ririya jambo, kuva twerekanye yuko leta y'u Burundi ubwayo yivugiye yuko hariho abanyamahanga, hariho abantu ntishime kubavuga amazina bari mu babayi, bari Ribukinanyana, bari muri kiya Kibira ca Nyungwe, baciye Burundi batari abarundi, borondera ibyo kurya iwabo, ibyo barondera byose bakenera bakabirondera iwabo kugira ngo bakwegera karambaraye. Mbega uyu munsi byifashe gute? Ico nico kibazo ciza nibaza ko mwari kumbaza. Ntabwo rero ibintu byoroshe kuko kuva dushikirije ririya jambo leta y'u Burundi, leta ya Evariste Ndayishimiye na General Gervais Ndirakobuca baciye bategeka abantu bose bari barashize ririya jambo yashikiririje imabayi kuri YouTube kugira ngo barivaneho. Uyu munsi nta na hamwe rikiri, bahayiteye ko barivanaho kubera yuko bafatiwe mu myungu, akaboko kafatiwe mu ndaha, kubera ko twahora tuvuga yuko hari intera hamwe ziri muri rya shamba rya Nyungwe zici Burundi zifashwa n'u Burundi,
tukababwira indege itwaye ibyo kurya, tukababwira imbonerakure zikorera ibyo kurya, twarababwiye ingene imbonerakure zabyibye zibirya ko baca baragwana n'interahamwe. Ibyo byose rero abantu benshi ntibabyemera cyangwa ntibabyumva, ariko kuva aho tubashiririyemo amajwi y'umushikiranganji wa mbere aho yabyivugiye akabyemeza, ubu abantu benshi baratahuye yuko ari ukuri. Turashimira rero abana twandikiye badushigikira muri uyu mugambi wo kurwanya ikibi, kurwanya ubwicanyi, kurwanya ihunyabwoko muri kano karere, cyane cyane kurwanya agasomborotso Uburundi busombora u Rwanda kandi ataco rushingiye ko, bakabivuga mu majambo gusa ariko batabikora. Nibaza ko umuntu wese yo kwiyumvira akibaza, mbega by'ukuri ibi Gervain Ndirakobuca yigeze kuvuga aracabihagaze ko uyu munsi? Niyaba bihagaze ko kubera iki babandanya kurungika imbonerakure interahamwe zikagenda ziciye mu Cibitoke na Bukinanyana zikaja mu kibira ca Nyungwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda? Kuki babikora? None ko bazi ko bizobamerera nabi, kuki babandanya babikora? Nibaza yuko hariho ibintu dukwiye kwiyumvira tukaraba. Mu Burundi ibice birenga 90% bavuga yuko basenga. Nimba basenga Imana rurema, nagira ndabibutse ibintu umukozi w'Imana cyangwa umuhanuzi Daniyeli yigeze guhanura kera cyane. Yarahanuye aravuga yuko hariho ubwami buzoza bukabangamira Abisirayeli. Yaravuze ubwami bwa Babiloni, avuga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, avuga ubwami bw'Abagiriki, avuga ubwami bw'Abaromani. Uko yabuvuze ko buzoza niko bwaje. Uravye neza mu bitabo bitanu Musa yanditse, uja gusanga uko abo bantu n'ibitabo bidondi by'ubwami muri Bibiliya, uja gusanga ubwo bwami uko bwaje bwose bwabangamira abatoranijwe n'Imana aribo b'Isirayeli. Nagira ngo mbwire Abarundi ndetse n'isi yose muri rusanga bumva runo rurimi yuko hariho itandukaniro ry'Abisirayeli, no kuvuga abakomoka kuri Yakobo n'Abisirayeli aba muri Israeli igihugu. Biratandukanye cyane. Intambara tubona, ibyo tubona nk'ibyago biri muri Israeli, ubirabiye mu ruhande ukuva ko igihugu cyateye ikintu, no kuvuga ngo Israeli igihugu kiyo kigwana n'ibyo bindi bihugu niyo migwi yabicanye hirya no hino. Ubifatiye ngaho ucucira urubanza ushaka Abisirayeli. Mugana agenda babwire ngo ufatiye kuri Israeli, no kuvuga abakomoka ubwoko canke ihanga ryatoranijwe n'Imana rikomoka kuri Yakobo, ico gihe uja guca usanga binyuranye cyane, bitandukanye cyane n'ivyo abantu bace babona mu gihe bavuze ibihugu. Nkaba rero nagomba kubwira abantu ikintu kimwe: urashobora kunyegeza ko wanka abantu, urashobora kunyegeza ibibukora, ariko igihe kimwe biraza. Nari ndababwiye ibi bintu Daniyeli yigeze kuvugisha cyangwa guhanura kera, byarabaye. Yavuze ko inyuma y'ubwami bw'Abaroma hazoba kuganza kw'Imana mu isi, kandi ibyo nabyo burya ni mwaba mutanabikurikiranye. Ubu haraheze umwaka ukuganza kw'Imana gutangwe kwibonekeza mu isi, gutangwe kuza gututumba, kandi kugiye kuboneka bo vyemera bo vyanga, kubera ko Imana hari habiri kirakoresha kugira ngo batabare abandi. Asanga uyu munsi leta y'u Burundi yiyumvira gutera u Rwanda ikabishira mu bikorwa, ariko bagiye gutera u Rwanda bagacanamwe bonyene, bakicana bakamarana, ntibemere no kuvuga ko hariho abantu bapfuye. Ico ubwa mbere bwo nagenda babwiye ko yari intsinzi ya mbere, no kuvuga ngo Imana itanguye gukoresha abantu bagasubira namwo kugira ngo bareke kuja guturumbanya ibindi bihugu. Ubwa kabiri, hari muri Kongo, ndavuga cyane mu karere k'ibiyaga binini uyu munsi, muri Kongo aho Uburundi burungika ingabo
Sadeki karungika ingabo ibihugu birenga 16 bigahurira kugwanya abaharanira kubaho gusa, baharanira kubaho uko bavutse uko baraho hantu. Ariko ayo makungu ivyo bihugu 15 birenga 16 bya Sadeki, Burundi ndetse na Kongo irongowe na Tshisekedi bakananirwa kuba kani santimetero imwe. Ivyo nibindi vyerekana ibimenyetso yuko Imana iri mu ruhande rwabo. Rero bogwana boreka bamenye yuko Imana iri mu ruhande rw'abarenganywa muri kano karere, abikiga ubusa Imana irababona, irabakunda kandi abashigikiye. Nagenda babwire rero yuko imperuka yaba bicanye, yaba abantu bakozeho nyabwoko n'uyu munsi ariko bararikora. Imperuka y'abantu babesha ivy'Imana kandi batavuga Imana rurema, bakigisha abantu ikinyoma cyamaze imyaka myinshi cyane ntawe ugikorako. Nagira ndababwire ko ari muri kino gihe bigiye kurangira ivyabo. Rero ndababwira ko Jeruvendi Rakobuca hari ibindi bintu yavuze kandi bikomeye. Reka tumutega amatwi twumve uko yavuze kugira ngo tubone ingene dusozera kino kiganiro cy'uyu munsi. Nagira ngo nyakubahwa mushikiranganje ndakubwire ko aho habi atari abanyamabaye canke abanyacibitoki bahiteye. Ahabi bariko baraja ni mwebwe ubutegetsi mwahabashize, kubera ko muhacisha intera hamwe, muhacisha izo mbonera kure kuja gusotora mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, kuja guhungabanya umutekano mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. None wova gute ko ari bo bahiteye? Bogira gute? Nukuvuga ko muragomba ko hatangura ingwano ya gisivile, yene civile gute mukwegera abanyagihugu intambara, kuko hageze ko muvugutana mukagwana, muca mugwana muri abanyagihugu, hanyuma warangiza ugacuvuga ngo hazokugwa mu rusansuma ngo abantu basubiriyo baje baba. Abantu basubijwe iyo baje baba, ndibaza ko na wewe nyakubahwa mushikiranganje wa mbere hari atariho igisokuru cyawe cyavukiye, igisokuru cyawe cyahabaye, hariho igihe cyahashikiye. Wo kubaza neza ukavuga igihe igisokuru cyawe cyashikiye hariya, nibaza ko wohava usanga imbere yaho ata muntu yahaba. None nawe umuco usubira igisokuru cyawe cyavuye. Ivyo bintu ni ivy'amacakubiri yandi muri ko murazana y'intara. Abantu nimba bahaba byemewe n'amategeko, umuntu wese ari kuriwe kuba hashaka mu gihugu ciwe, mu gihe igihugu kirimo amahoro n'umutekano. Reka rero kubesha abantu. Icya kabiri uvuze uti nimba inkofero zose zihari, no kuvuga ngo abambara izo watsi rubisi, izitukura, iza blend, no kuvuga ngo izirabura, izitukura, izicatsi ziri mabaye. None simwe mu barungika kubera kubera atamutekano cyangwa kugira ngo mushobore guhangana nabo mugomba guhangana. Ntitwiyobagize barundi kazi rwaruka namwe mwumva runo rurimi. Muribagiye umwisi Petero Nkurunziza yavuze ati mukaze umutekano kumbibe, atariko cyane ku rubibe Uburundi buhana n'u Rwanda. Varasi Ndayishimiye nawe aherutse kuvuga ivyo nyene, aravuga ati umutekano mukomeze cyane ku rubibe Uburundi buhana n'u Rwanda. Varasi aherutse kuyica n'umurya ejo bundi habera inama Burundi, umujene wo mu Rwanda ashimira umukuru w'igihugu ko yashoboye gushikaho. Umukuru w'igihugu yavuze ngo imbibe ngo abanyarwanda barekure kwinjira mu Burundi, ngo ariko bagende na Rwanda ngo kubera ko hasi nta mutekano hari. None nimba umutekano utariho hasi kunuba kumbibe uciye mu ibarabara ugiye n'imodoka, n'umutekano muke uri mu bihugu byombi canke uri mu Burundi gusa? Nimba umutekano muke uri mu Burundi kuko nibo bugaye urubibe, nta Rwanda gwigeze gugara. Nimba umutekano muke uri ku rubibe rw'u Burundi buhana n'u Rwanda mugabo ku ruhande rw'u Burundi, Uburundi bworungika abasirikare hanze gute kurondera amahoro n'umutekano kandi wabo ata amahoro n'umutekano uhari? Ivyo nibihendwa abana, turabizi turabibona kandi twarabitahuye. Mwatsi uwo muriro ariko mumenye ko uzobaturira.
ubwo ruririmbo rw'u Burundi n'u Rwanda turaruhaze bibananiye ni mutange imihoho mugabo gutera u Rwanda muzorutera ariko muzorubona none iyi leta irongowe n'abantu baneshejwe mu Rwanda batsinze 94 bagikoreho nyabwoko ndabivuga ndavyikura ko Varese yandikiye ikete Bunyoni akiri umushikiranganje wa mbere avuga yuko amasezerano bogomba gushira urukumu hagati y'u Burundi n'u Rwanda ko boyareka kugira ngo hatagira abafatwa bo muri Frodebo no muri CNDD-FDD ko vyoteza ingorane none nimba bemera ko bakoze nyabwoko bakaba baratsinzwe iyi ntambara ne bazotsinda iyi wambewe icya kabiri mbega uyu munsi abasirikare bafise mu Burundi byukuri bariteguye guhangana n'u Rwanda bariteguye guhangana n'ibindi bihugu uyu munsi bari kwaja muri Kongo kubera ko babaha amafaranga ayo mafaranga muri ko murabaha bakaja muri Kongo kugwayo no kwica bene wabo none hagati muribagiye ko muri mwenyene muvuga muti bashira imbere abatutsi bagende kugwana bene wabo baba ari bapfa kandi yo tubiraba ni koko niko bigenda none mwibaza nimba bariko barapfa mwene muzopfa nta muntu numwe azorusimba hageze urapfa umuntu napfa kuko bavuze ngo napfa abifuza ko dupfa ni benshi mbere bavyifuza kenshi mugabo turiho kandi tuzokomeza tubeho tugomba guharanira kubaho kuko nta muntu azotuma tubaho ni twebwe nyene tuzotuma tubaho hamwe no kuba twihagazeho kihagararako hamwe no kwigwanira tuzobaho mugabo niyo twatega amazosi azotemwa numvise ejo bundi mu rusasu mwakoze mwabakije imipanga abantu batunze mbega mu iyo mipanga muyibariziki ico nigano tuzogirana tuzovugana turacabatohoza neza turabe ibibazo mwabajije abanyagihugu turabe n'intumbero mwari mufise tumenye ico mushaka gushikako gutanga akazi uyu munsi mu Burundi mubaza ubwoko bw'umuntu navyo twarabibonye ngo bavyandike mu makete babandikira basaba akazi ibyo navyo twarabibonye mugabo ivyo mutabihevye naco bizobashikanako ivyo bizotuma ubwanyu mupfa n'imiryango yanyu ihone kubera ubukozi bw'ikibi bw'amacakubiri ashingiye ku mazuru ashingiye ku nyigisho mbi z'abakoroni babashize muri iyo mitwe muca muremera ngo nivyo mugabo narababwiye yuko nta bahutu mu Burundi bariho nta abarundi n'abarundi dukeneye Burundi bw'abarundi kuko uburundi bw'abahutu ntabwo dushaka uburundi bw'abatutsi ntabwo dushaka nta nubwo abatwa dukeneye uburundi bw'abarundi kandi dukeneye umuntu arongora igihugu akaba umurundi akaba se barundi ntidukeneye se bahutu se basende CNDD-FDD nabo dukeneye abo twarababonye twarabahimbye nibaza rero yuko ibiriko biraba ku mupaka Burundi buhana n'u Rwanda hariya mu mabayi mu Cibitoki na Bukinanyana nta numwe atabizi iyo hagize abakubitwa imburugutwi baca babona inkuba y'abakubise ariko iyo nkuba irabaje bandanye basekeze iraje bandanye bakubite mu gihe mutumva twe tukabagira inama kugira ngo mureke kubandaye musotora u Rwanda kuko nacyo batwaye murakoze Apotre Benantungana reka tugushimire dushimiye namwe mwese mwabanye natwe muri kino kiyago tubararikire kuzokurikira ibiganiro byacu bica hano kuri radio televiziyo Inkinzo ndetse mukore subscribe ko batarayikora sabone kugira muzoba natwe mu biganiro biri imbere amahoro y'Imana abane namwe mugire aho muba mwubawe